Reka nsubire kubahereza mwiriwe canke mwaramutse bivanye naho buri umwe wese adukurikirana aherereye mwebanywanyi bacu mubana natwe mu makuru n'ibiganiro vya misi yose tubandanya gushikiriza kuri no mbonesha kure yacu kandi yanyu Buhuza TV. Uyu ni umwanya tugiye kubageza ko amakuru biriko biravugwa bigezwe ko muri kano kanya ngaha mu gihugu c'u Burundi, akaba ari amakuru tuzagaruka kuri vyinshi bitandukanye cyane ko bivugwa mu gisata ca politike, kubivugwa ku ndongozi zihambaye z'igihugu harimwo Perezida Evariste Ndayishimiye, abashikiranganje batandukanye ndetse na bamwe bajejwe amabanga ahambaye cyane mu nzego nkuru z'igihugu ndetse no mugambwe uri ku butegetsi CNDD FDD. Benshi baribuka ko mu kwezi kwa Rusama ku mwaka wa 2015 aribwo havuze byo gushaka gutembagaza ubutegetsi bwa Perezida Nkurunziza. Umuhisi Petero Nkurunziza yari hanuwe na General Major Godefroid Niyombare yararongoye iperereza imbere yo kumukura ko ikiringo cya gatatu gishobora kuzokwegera igihugu kigati igihugu mu kaga gakomeye cyane. Ivyo rero benshi barumvise ko Godefroid Niyombare yoba yararungikiye umukuru w'igihugu ikete ririmo ivyo zose ndetse ririmo n'impanuro zihambaye yoba yarahaye Perezida Nkurunziza ico gihe. Gusa benshi ntibazi ivyo Perezida Nkurunziza na Godefroid Niyombare bavuganye, tukaba dushinyira ko bageza ko impanuro zidasanzwe General Godefroid Niyombare yarashize muri iryo kete byabuzaga Perezida Nkurunziza kwitoreza mu kiringo cya gatatu mu matora y'umukuru w'igihugu yari kuba mwaka wa 2015 kuko vyari guhava bikwegera igihugu. Nkuko benshi babivuga, yo bamwe mu banyepolitike bahambaye bari mu nzego z'igihugu bazi vyabaye muri uwo mwaka wa 2015, yo bari mu mabanga ndetse n'abahunze igihugu. Bamwe bavuga yuko General Major Godefroid Niyombare ashobora kuba ari we mugenzi w'ukuri Perezida Nkurunziza yaronse mu mwaka wa 2015, nganaho Perezida Nkurunziza we atatahuye umukuru w'iperereza ryiwe. Burya bavuga ko umwami agirwa n'abagabo, umwami atagira abahanuzi bamubwira ukuri ngaba agowe. Reka twibukanye neza igihe General Godefroid Niyombare yandikira Nkurunziza ubutumwa bita note do l'enseignement, n'ubutumwa yashikirije Perezida Nkurunziza ku igenekerezo 13 Ruhuhuma umwaka wa 2015. Aha Niyombare yarakira umukuru w'ibiro bikuru vy'igendereza Service National de l'Enseignement SNL. Ayo mabanga yarayamazimwe amezi 3 gusa kuko yari yasubiriye Lieutenant General Adolphe Nshimiyimana mu mpera za Munyonyo umwaka wa 2014. Nkurunziza rero ngo yari yashimye Niyombare kubera atari yasinye ku ikete ry'abajanari 13 bose bagwanira muri CNDD FDD bari biyamirije ikiringo cya gatatu cya Nkurunziza mu ntango za Munyonyo umwaka wa 2014. Bikavuga ko kuva ku rugamba Niyombare yari umugenzi akomeye cyane wa Perezida Nkurunziza. No mu gihe bagaruka mu gihugu Niyombare yarabaye ku kirimba kwa Nkurunziza. Ico benshi batazi nuko n'uyu munsi Niyombare avuga Nkurunziza nk'umuvukanyi wiwe. Impanuro yamuhaye ku igenekerezo 13 Ruhuhuma umwaka wa 2015 rero ngo zari impanuro z'umukunzi. Reka nkuko nabivuze tugaruke kuri vyinshi biri muri izo mpanuro, gusa imbere ko tubigaruka ko ufite subscribe canke s'abonner ne boteri wafite ko kugira ngo utoja ucekanwa n'amakuru n'ibiganiro tubategurira. Niyombare yatomoreye Perezida Nkurunziza ko atarekuriye gusubira kwitoza. Kuva mu ntango yaryo ikete rya General Godefroid Niyombare riratomora kibwizwa shingiro ry'umwaka wa 2005 ritari ryemerera Perezida Nkurunziza kwitoza ubwa gatatu. Yarerekanye ko ingingo ya 96 yari yemera ibiringo bibiri gusa vy'umukuru w'igihugu. Kubijanye n'ikiringo ca mbere naho Niyombare yarerekanye ko ingingo y'amajana 32 yari yerekeye ingene umukuru w'igihugu yatogwa ko idahindurwa ibijanye n'ibitigira vy'ibiringo umukuru w'igihugu yararekuriwe. Aha Godefroid Niyombare yagerageje kwerekana ko Perezida Nkurunziza yaramaze gukora indahiro zibiri zisa ko adashobora kurahira ubwa gatatu. Ikirengeye ivyo Niyombare yibukije ko amasezerano ya Arusha ariyo yari hejuru y'ibwirizwa shingiro riyakomoka ko, kandi ko yo yerekana neza ko atanumwe arekuriwe kurenga ibiringo bibiri vy'umukuru w'igihugu. Aha kandi General Godefroid Niyombare yahanuye Nkurunziza kudafata minenegwe impanuro za Ecclesia Gatolika. Hano General Niyombare yibukije Perezida Nkurunziza inguvu za Ecclesia Gatolika mu Burundi. Yaramubwiye ko Ecclesia itarishima ingene Nkurunziza yasa n'uwayishize ku ruhande. Hano Niyombare yarashimitse ku majambo Musenyeri mukuru Simoni Ntamwana yarabwiye urwaruka mu mwaka wa 2014, aho yerekanye neza ko ikiringo cya gatatu kwari ugushira abarundi mu buja.
ku bijanye n'amashengero Niyombare yibukije amajambo ya Musenyeri wa Anglikani igihe Perezida Nkurunziza yimikwa mu mwaka w'ibihumbi 2010, aho yamubwira ko yo kwirinda guhindura ibwirizwa shingiro nk'uko bikunze kugendera abandi ba perezida muri Afurika. Yahavuye anamwereka ingene amashengero yose akomeye mu Burundi yari yiyamirije ikiringo cya gatatu, yabona ko kizosesa amaraso mu gihugu. Sivyo gusa Niyombare yeretse Perezida Nkurunziza, kuko Niyombare n'ubundi yeretse Perezida Nkurunziza aho amakungu ahagaze be n'ingaruka ikiringo cya gatatu kizogera ku migenderanire y'igihugu cy'u Burundi ndetse n'amakungu. General Niyombare yerekanye ingene yari yarapererejaho ibihugu bitandukanye bihagaze ku bijanye n'ikiringo cya gatatu cyo kimwe n'amashiramwe mpuzamakungu akomeye nka ONU, Union Européenne, Union Africaine, Banque Mondiale ndetse na FMI. Hano yaramuburiye ivyo abanyamerika bari bimirije kuvuga, anamuteguza ku bihano bizofatirwa Burundi nyuma y'ikiringo cya gatatu. Ubutumwa bwa Niyombare burahambaye cyane hano hantu, kuko ivyo yavuze byose vyahavuye bishika. Ngo biraboneka ko inderetsi ziwe zari zakoze igikorwa gihambaye cyane. Niyombare kandi yaraburiye Nkurunziza ko umugambwe CNDD-FDD wari ugiye kwicamwo ibice kubera ikiringo cya gatatu. Igihe General Niyombare yandikira Perezida Nkurunziza, umugambwe CNDD-FDD wari uhagaze neza. Abategetsi bava muri CNDD-FDD wamengo bose barashigikiye ikiringo cya gatatu. Hariho umuntu umwe gusa, umukenguza amateka Richard Nimbesha, yari yarubahutse kuvuga ko atagishigikiye. Niyombare yaburiye Nkurunziza ko atohendwa n'agacerere kari mu mugambwe, ndetse yaranamubwiye ko hariho abandi biyumvira nka Nimbesha kandi ko batazotinya kwiyamiriza ikiringo cya gatatu. Ukwezi kumwe gusa nyuma y'ikete rya Niyombare ivyo yavuze vyaciye bishika. Mu bari bagize inama y'inararibonye ya CNDD-FDD, Nkurunziza yasanze nka bose batamushigikiye. Ahanini yari afise umukuru w'umugambwe Pascal Nyabenda, ariko nawe nyene ngo yakina habiri. Mu nyuma abategetsi benshi barasinye urwandiko rusaba Nkurunziza kutitoza ubwa gatatu. Nibo bahavuye bitwa abafronderi. Iterabwoba bakorewe niryo ryagabanije abari bafise umugambi wo kugumukana Nkurunziza. Aha Niyombare yaraburiye Nkurunziza ku ngaruka z'ikiringo cya gatatu ku nzego z'umutekano. Niyombare yabwiye Nkurunziza ko imyerekano y'abanyagihugu izofata umurindi atanumwe ashobora kuwibaza. Yavuze ko ivyo bizotuma hakoreshwa ingufu zo kubahagarika, navyo bigakwega ko hazaseseka amaraso y'abarundi. Izo zose Godefroid Niyombare yari murantunge yari yarabihanuye umuhisi Petero Nkurunziza. Gusa kandi Niyombare yandikiye Nkurunziza ko gusesa amaraso y'abanyagihugu bari mu myerekano bizokwegera amahano Burundi, kandi ko bishobora gutuma hari abategetsi bazoshengezwa mu butungane mpuzamakungu. Ikirengeye ivyo, General Niyombare yagabishije Nkurunziza ko kwica abanyagihugu bizotuma inzego z'umutekano zigaburamwo kabiri. Yaratinya ko abahoze bagwana muri CNDD-FDD bazorondera gukingira intwara ya CNDD-FDD, mbere bakarenza urugero mu gukora amafuti. Naye abahoze mu gisoda ca kera ko bazova bashigikira imyerekano bakanka kwica abanyagihugu, gusambura inzego z'umutekano. General Niyombare we akaba yabibona nk'icaha gikomeye ku gihugu. General Godefroid Niyombare yabandanije ahereza Petero Nkurunziza impanuro, ndetse kandi yanarangije avuga aho iperereza ryari rihagaze kubirabana n'ikiringo cya gatatu cya Petero Nkurunziza. Mu kurangiza, General Niyombare yeretse Nkurunziza ko amaye impanuro yisunzi inyungu zitatu: inyungu z'igihugu, inyungu za CNDD-FDD ndetse n'inyungu za Perezida Nkurunziza n'uruvyaro rwiwe. Hano Niyombare yamubwiye ibintu bine bihambaye. Icambere, yamubwiye ko Nkurunziza yararangije ibiringo vye bibiri, ntiyararekuriwe ikiringo cya gatatu. Icya kabiri, Niyombare yasavye Perezida Nkurunziza na CNDD-FDD gutora umukandida wundi w'indyamunyu yaragiye kuzana intsinzi ikomeye. Niyombare yemeza ko CNDD-FDD yitora uwundi mukandida yari gutahukana intsinzi ikomeye cyane mu matora y'umwaka w'ibihumbi 2015. Icya gatatu, Niyombare yahanuye Perezida Nkurunziza yemera akarangiza neza, agasohokana iteka kandi agashigikira umukandida wa CNDD-FDD. Gutyo CNDD-FDD yari kuronka amajwi menshi y'abanywanyi bayo n'abatari abanywanyi bayo. Ikindi kandi General Godefroid Niyombare yahanuye Perezida Nkurunziza ko ari ukwirinda impanuro zitarizo za Professeur Didasi Kiganahe na Professeur Pascal Rwankara bariko baramuhenda, bakamubwira ko ikiringo cya gatatu kirekuriwe.
Niyombare yafata abo bahinga b'amategeko nk'abacangiro bariko bicira amahera gusa, yamusabye kwirinda n'abandi bose bameze gutyo. Izo General Niyombare yahanuye Perezida Nkurunziza biherutse kwemezwa kandi n'umushikiranganje wa mbere Gervais Ndirakobuca, aho yemeza mu nama nshingamateka ko ivyago Burundi burimo uyu munsi vyavuye ku bihano Burundi bwafatiwe mu kiringo cya gatatu cya Perezida Nkurunziza. Nk'uko kandi nari nabibemereye mu nkuru ya mbere, twari twagarukiye ku vyabaye ku igenekerezo ya 13 ku igenekerezo ya 14 Ntwarante umwaka w'ibihumbi 2015, ubwo benshi bariko bitegura kwiyamiriza ivy'ikiringo cya gatatu cya Petero Nkurunziza ndetse n'abanyapolitiki batandukanye ico bariko barabivuga ko. Ku igenekerezo ya 15 rero Ntwarante uwo mwaka w'ibihumbi 2015, umufasoni wa Gatogwasa yaraswe kugandagurwa aho yari agiye kugira neza imishatsi. Umuntu yazanywe n'imodoka ya Prado y'ibiyo bitabona yamusanze aho hantu aramurasa mu mutwe. Imana irakinga kuko wareka arakora imishatsi yabibonye mu kiyo aca arasunura umufasoni wa Gatogwasa. Urusatse rwarasohotse ruramukomeretsa gatoya acagwa hasi. Uwarashe we yaciye yiruka. Imodoka yuzuye abapolisi iramwakirira mujana. Nta matohoza yakurikiye. Ico gihe FNL ya Gatogwasa yarerutse kunga ubumwe na UPRONA bakora urunani amizero y'abarundi bagira ko bashira imbere Gatogwasa mu matora y'umukuru w'igihugu. Nk'uko kandi vyavuzwe ku igenekerezo ya 20 Ntwarante umwaka w'ibihumbi 2015, bamwe mu bategetsi bo hejuru bo mu nzego za CNDD FDD no mu gihugu barakoraniye mu biro vya Onesme Nduwimana muri Sokabo, maze bategura urwandiko rwerekana aho bahagaze ku kibazo c'ikiringo cya gatatu. Urwo rwandiko rwarerekana neza ko ico kiringo kije gusubiza igihugu mu njyane n'intureka kandi ko kije kujyanisha Burundi n'amakungu. Abari imbere muri ico gikorwa rero ni Dasa Tungimana, umuvugizi w'umukuru w'igihugu, Onesme Nduwimana, umuyobozi mukuru wa Sokabo, Pascal Barandagiye, umushikiranganje w'ubutungane, Papier Ruhotora ari umutegetsi mu bushikiranganje bw'intwari ibereye, ndetse na Richard Nimbeshe yahoze ari umukenguza amateka wa CNDD FDD. Mu minsi yakurikiye naho abategetsi 175 bava muri CNDD FDD barasinyiye urwo rwandiko. Pascal Barandagiye ntiyarusinye kuko vyari bitegekanijwe ko abashikiranganje bazosinyira hamwe n'icegera cya kabiri cy'umukuru w'igihugu Gervais Rufyikiri. Abo rero nibo bahavuye bitwa abafronderi. Nyuma y'urwo rwandiko abarusinye ko barahamwe bikomeye, barabuguzwa mu mabanga yabo, bararonderwa ngo bicwe, abatari bake barahunga igihugu. Benshi bakavuga ko rero hari ibimenyetso vy'ibihe. Imbere yuko haba imyiyerekano y'umwaka w'ibihumbi 2015, hari ibihe bibiri bikomeye vyerekanye ishavu ry'abarundi vyatumye biboneka ko bashobora kuziyamiriza ikiringo cya gatatu cya Nkurunziza. Ku igenekerezo ya 15 dusubira inyuma gato mu mwaka w'ibihumbi 2014. Ku igenekerezo 15 gusa mu mwaka w'ibihumbi 2014, umukuru w'ishiramwe riharanira agateka kazina muntu Petero Claver Mbonimpa yarahagaritswe aja gupfungwa mu mpimba. Mbonimpa yarafise imyaka irenga 60, yahoze ari kumwe na Merikiro Ndadaye. Mbonimpa yafatwa nk'umutama w'imvuga kuri igihugu cyose cubaha, yagwanira uburenganzira bw'abarenganywa ataravye ubwoko bwabo. Uyu yapfunzwe ahowe amakuru yatanze ajanye n'imbonerakure zariko zirahabwa imyimenyerezo ya gisirikare ahitwa Kireba Ondezi muri Republika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo. Mbonimpa yarasanzwe hamwe kubera amabi yagiye arashira habona nk'iyicwa y'abanywanyi ba FNL bishwe mu mwaka w'ibihumbi 2006 batabwa mu ruzi Ruvubu benisekeza safisha ryo kwica abanywanyi ba FNL nyuma y'amatora y'umwaka w'ibihumbi 2010. Sibyo gusa kandi kuko kuva muri Rusama gushika muri Nyakanga isekeza Vendredi Vert ryo gusabira kurwa rya Mutama Petero Claver Mbonimpa. Muri ico kiringo c'amezi 4 buri wa gatanu abantu batari bake bambara imyambaro isa n'urwatsi rubisi kugira bifatanye na Mutama Mbonimpa. Mbonimpa yari yarafashwe ari kuwa gatanu. Ibara ry'urwatsi rubisi naryo yari ryibutse umwambaro w'abanyororo mu Burundi. Ku igenekerezo ya 29 ukwezi kw'icenda umwaka w'ibihumbi 2014 ho Mutama Petero Claver Mbonimpa yararekuwe. Isekeza Vendredi Vert ryari ryaramenyekanye rwose kugeza aho Perezida wa Amerika Barack Obama asabire kurwa rya Mbonimpa. Umunsi arekurwa ubaye umunsi mukuru udasanzwe mu gisagara ca Bujumbura. Ku igenekerezo ya 20 umwaka w'ibihumbi 2015 naho harabaye ihagarikwa rya Bob Rugurika, umuyobozi wa RPA.
radiyo ya mbere yari yumvirizwa n'abarundi. Bob Rugurika yaho amatohoza yakoze kwigandagurwa ry'ababikira batatu b'abataliyanokazi kwigenekerezo y'indwi ishiri umunani hari y'ukwezi kw'icenda umwaka w'ibihumbi 2014 mu Kamenge. Ipfungwa ryarashavuje rwose abanyagihugu rikomeza intumbero yo kwanka ikiringo ca gatatu ca Nkurunziza. Kwigenekerezo ya 19 ntwarane naho kandi umwaka w'ibihumbi 2016 irekurwa rya Bob Rugurika ryatumye haba imyerekano idasanzwe imuramvya aho yari apfungiwe gushika i Bujumbura. Iyi myerekano niyo yabaye ikimenyetso kitabesha ko abarundi bari biteguye kuja mw'ibarabara Nkurunziza aramutse yitoza. Murantunge n'ivy'umwaka w'ibihumbi 2015. Kandi muri ndamukiza umwaka w'ibihumbi 2015 mu ntango ya ndamukiza haravuze urunani rw'imigambwe itavuga rumwe na CNDD-FDD bifatanije n'abafonderi bashinga urunani rwitwa Muvuma Arusha rwihaye intumbero yo kurwanira amasezerano ya Arusha no kurwanya ikiringo ca gatatu ca Petero Nkurunziza. Urwo runani rwaciye ruhamagara imyerekano y'abanyagihugu yo kwigenekerezo y'17 ndamukiza umwaka w'ibihumbi 2015. Imyerekano yarabaye akanya gato mu gisagara ca Bujumbura. Bamwe mu bayitavye barafatwa barapfungwa ntawamenye impamvu. Urwo runani rwahisemo gukora imyerekano imbere yuko Perezida Nkurunziza avuga ko azokwitoza. Kwigenekerezo ya 2025 ndamukiza naho umwaka w'ibihumbi 2015 kandi Perezida Nkurunziza yaremejwe nk'umukandida wa CNDD-FDD mu matora y'umukuru w'igihugu. Nta matora yabaye muri CNDD-FDD kubera batinya ko haboneka abandi batamwemeza. Hakoze ivyo gukoma amashi gusa. Ni gutyo Nkurunziza yarenze ku mpanuro zose yahawe ahitamwo guturira igihugu. Kwigenekerezo ya 2026 ntwarane kandi murantunge ndamukiza umwaka w'ibihumbi 2015 imyerekano yo kwemereza ikiringo ca gatatu ca Nkurunziza iratangura. Nkurunziza ahitamwo inzira zibiri: gucanishamwe abanyagihugu akoresheje amoko, kwica abamwiyamiriza igihugu abaragituriye. Nawe nyene abari kuiteka hinduka gatinya shengero ntiyasubira gutukira amaso ntiyasubira guturukira amaso y'abandi bakuru b'ibihugu. Ikiringo ca gatatu yarakironse ashesha amaraso y'indiriza abarundi, ariko camubereye nk'umuvumo. Ntiyakimaze yapfuye asigaje amezi 2 gusa ngo kirangire apfira mu bitaro vy'Ikarusi nk'uko binatangazwa mu nyandiko zashizwe ahabona na Pacifique Ninahazwe afise ishiramwe riharanira agateka kazina muntu. Nkuko kandi twababwiye ko tuza kubageza kamazina y'abasirikare 13 ndetse n'abapolisi basinye kwikete ryo kugenekerezo ya 20 Munyonyi umwaka w'ibihumbi 2014 ryakuza General Godefroid Niyombare ndetse na General Arengiyome Bunyoni. Harimwo Godefroid Bizimana batazira Vurema canke Vurumayi, Prime Niyongabo batazira Ngabo, Gervase Nirakobo ca batazira Ndakugarika, Ildefonse Barurema batazira Kikongo, Udasendo w'umunsi batazira Goliath, Maurice Mbonimpa, Isidore Ndiyo kubwayo batazira Nankubade, Valens Ndayishimiye batazira Neva, Miburo Emmanuel batazira Komateri, Tasie Nivyanyeretse, Gabriel Nizigama batazira Tibia, Etienne Ntakarutimana batazira Steven ndetse na Guillaume Nabindika. General Major Godefroid Niyombare ntiri mu basinye iryo kete kubera ko yari ambasaderi w'u Burundi muri Kenya. Ni nayo mpamvu ari we yaciye ahabwa kurongora iperereza, ariko mu nyuma aca asinya urwandiko rukomeye cyane. Ngayo rero amakuru aragezwe ko muri kano kanya ifyonde subscribe canke sabone ne guteri wafite nako kugira ngo utoje ucikanwa nadushikiriza. N'umuhuza TV amakuru yacu arabandanya. Imana nayo ibahezagire.